so rero ugomba gufata long position ucurindira uti reka nzorindire wari gutegeza kucurindira uti reka ndabe market igire MSS kuri 1 hour hama ndabe ko nofata a long position guys. Nkuko rero muyibona harabaye MSS ngaha. MSS 1 hour MSS 1 hour market structure shift, market yara closinze hejuru urashobora kucufata a long urarekuriye mu gihe turonse MSS urarekuriye gufata a long position. Gusa mugabo ufashe long position ngaho urabona yuko risk abari nininya no kuvuga uvuze uti ushobora gutorera risk ugira ufate nta kibazo, ariko uvuze uti jewe kine gufata risk ntonya waca utegeza ku trasa Fibonacci ukayizana ngaha anye Fibonacci. Voilà, urabona yuko marché ya rejections kuri 0.5 muri kaza zone zitatu ziri très intéressant